hari uwitwa Zirigen yabajije ati mufise izihe nguvu zo kugondoza leta gukemura ibibazo mu buryo bwa diplomasi nyuma y'imyaka yose. Arongera ati opposition en exil isa n'ikora mu kajagari kandi mu tudumbidumbi kandi ntaco tubona igerako. Mwoba muriko murakora iki kugira muhurize hamwe mushobore kuja ku rubuga rwa politike. Ikibazo ca nyuma cabajijwe n'uwitwa Jean Pierre Bigirimana yavuze ati organisation imwe yonyene ntishobora gukura ku butegetsi système CNDD-FDD. Ni kuki ama ego personnel entre guillemets y'aba opposants burundais vyanse ko muyashira iruhande kugira mugire urunani rukomeye ruri en mesure yo guhangana vy'ukuri na Gitega. Alors opposition ko mujahe bigenda gute mugira iki kugira muje hamwe ibintu namaze kuvyishura kenshi igihambaye n'ubundi opposition iravugana turavugana n'abantu bari muri opposition turavugana n'abari muri société civile twavuganye igihambaye sukuja hamwe ngo twicare mu manama tugende tuvuge twidoge hanyuma dutahe tunywe un verre de bière hanyuma ngo ibintu vyaheze. Igihambaye nuko umuntu wese akora agerageza yuko intuzeye inguvu ziwe agira zituma burya butegetsi buhaba. Nico kintu gihambaye. Les ego iyo muriko murazivuga bihuriranye n'iki abajije ngo les ego à mettre de côté. Les ego iyo muriko murazivuga nibiga vyo gutukana bagenda batukana bavuga n'aba bantu nka twebwe baratuvuga nabi cyane. Bijya nivyo les ego twe tubona ziri mal placé. Nahandi umwe wese agiye muri coin yiwe agakora kugira ngo akavuga ati iminsi yose ndiko ndakora kugira ngo burya butegetsi buhave. Bya bindi bavuga ngo isorosoro igwirira iyigiye uto tuguvu duke tuzogwirira hariya mu kwirukana Ndayishimiye umuryango wiwe. Ivyo bizoca bishika. Nahandi yo umuntu atakoze ibimuraba kugira ngo ahindure ibintu ivyo akora kaza kuja bakagenda kuri swat amatwite canke kwidoga bidogera abandi babavuga ngo bariya bameze gutya bariya baranga gukorana n'abandi kandi atanigiye twigeze twanga gukorana n'abandi. Ibi bintu byo kuja hamwe twarabibonyemo ibintu vyinshi. Harimo ibintu ujamo ugasanga amakuru mwumvikanye yaragutanze gushika Bujumbura. Ntidushobora kubandanya dukorana n'abantu muvugana ibintu hanyuma ibintu bikagutanga gushika Bujumbura. Ntuzeye hari umuvyeyi umufasone yavuze ko nafunzwe muri Tanzania. Ni très important kugira ndababwira ibintu byo muri Tanzania. Muri Tanzania twari gutegerezwa kugenda kuhahurira turi abakuru b'imigambo yari muri ADC. Ico gihe secrétaire général w'umugambo wacu François Nyamoya yari afunzwe. Jewe nafashe indege ngenda muri Tanzania nsanga ni jeje nyene n'umukuru w'umugambo nagiye uhurirayo twategerezwa guhura na Nyangoma iyo yarari kugira ndayibasigurire neza. Nsanga ni jeje nyene nagiye abandi bose bari gutegerezwa kuva i Burundi nda numwe yankurikiye. Ivyo none muca muvyiyumvira kwi. Ico gihe twaramenye ivyo ari vyo mu nyuma twaramenye ingena vyagenze mugabo turapfa kurengereza ku ruho rw'amazi turabandanya turi muri ADC hanyuma n'ibindi rero vyaje muri za Senarede ibintu twakwikiranye twabonye abantu bashaka kuguma gusa bari mu bintu byo kurondera gusa kukunaniza badashaka ko mubandanya. Abo bantu bashaka kunaniza n'ubundi urabareka ukababisa. Hariho abo twumvikana ibintu turavugana na PPD tureshanja PPD gakora natwe tugakora abo turanavugana mugabo ibi bindi byo kuvuga ngo abantu mugende hamwe mu kivunga mugende ngo muze muricara mu manama muvuga mwaheza mugaja kunywa ibiyeri mugatangura kuvuga ivyo buja kuregana bibatanga i Bujumbura canke ahandi. Ivyo ntavyo twebwe tuzoja mu vraiment. Dufise akazi kenshi
tuzobandanya dukora ako dufise